Muri iryo kete François Havyarimana aramutswa ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo indero, asaba abarongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara zose zigize igihugu kumenyesha abayobozi b'amashure ya leta canke ayigenga ko kuramutsa ibendera ry'igihugu no kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu ari itegeko iminsi yose mu gatondo imbere yuko ivyigwa bitangura. Umushikiranganji Havyarimana avuga kandi ko n'amashure amwamwe atagiye agaciro igikorwa co kuramutsa ibendera ry'igihugu. Ico gikorwa gifise insiguro n'agaciro kanini kuko kigaragaza icubahiro igihugu gikwiye guhabwa, kigakomeza ubumwe bw'abanyagihugu no kwiyumvamwo igihugu cabo. Ico gikorwa kandi ku bwa François Havyarimana n'umugenzi ufasha abana n'ugwaruka gukurana umutima wo gukunda igihugu no kubahiriza ibimenyetso vyerekana ubwigenge bw'igihugu. Ikindi ni uburyo bwo kwibuka no guha icubahiro amateka y'igihugu hamwe no kwitanga kw'abagwaniye igihugu kugira Uburundi bugume bwigenga kandi butekanye. Ari nayo mpamvu uwo mugenzo ukwiye kubahirizwa mu mashure yose kugira ushigikire indero yo gukunda igihugu no kurera urwaruka rwiyumvamwo uruhara rwo guteza imbere Uburundi. Mu mwaka wa 2008 umugambwe CNDD-FDD umaze igihe gito ku butegetsi, uwo mugenzo wo kuramutsa ibendera ry'igihugu wari wahagaritswe kumva zuko kuramutsa ibendera ry'igihugu vyafatwa nko gutakaza umwanya kuko bikorwa ngo vyaca bitangura bicerewe, hamwe nuko kumanura ibendera ry'igihugu bitatanga ishusho nziza ku gihugu, bisigura ko ryategerezwa kuguma rimanitse. Si ubwa mbere rero ngingo nk'iyo ifashwe kuko mwaka wa 2018 inyuma y'imyaka 10 ukuramutsa ibendera ry'igihugu bikuweho mu mashure, uwaramutswa ubushikiranganji bw'indero ico gihe Janvier Ndirahisha nawe nyene yari yategetse ko kuramutsa ibendera ry'igihugu no kuririmba ururimbo ruhayagiza igihugu vyosubizwa mu mashure ibitigeze vyubahirizwa.